Utunyantete bita sezame ni duto duto cyane, abatari bake mushobora kuba mutanatuzi. Utwo rero ngo dufitiye akamaro gahambaye umubiri w'umuntu mu kumufasha gukinga ingwara. Umuhinga mu bijanye no gufufahaza ingwara biciye mu mfungurwa aratwiganira ibigize utwo tunyantete n'akamaro bifitiye umuntu. Reka rero vyose muce muvyumviriza muri kino kiganiro. Kwizina nitwa Uwineza Jean Paul, nkaba ndi umurongozi mukuru w'ikigo Sonited, Société Nutritionnelle et de la Thérapie Diététique. Kikaba ari ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi kijejwe gukinga, kuvura, mbere no kugabura gikoresheje ibimera, hamwe no gufasha abantu mu mpanuro zijanye n'ingene abantu bafungura mu bijanye n'ivy'imirire, hama kandi tukaba dushobora mbere no gufasha abantu kwivura no kwikingira ingwara tudakoresheje ibimera, ariko dukoresheje ibindi bintu byose vya kama benshi batari bamenyere. Akarorero twavuga dukoresheje imishwarara y'izuba, dukoresheje amazi, dukoresheje n'ibindi bintu bitamenyerewe nk'ibifungurwa, no kuvuga nk'ibumba n'ibindi bintu bitandukanye benshi bitunga ivyondo, mugabo vyo biri mu bwoko bw'ibumba. Ego muri make rero nivyo n'ibindi byinshi uyu muyaga duhumeka turashaka gukoresha mu gufasha abantu, canke se bijanye n'ibintu bimota n'ibindi bintu bitandukanye tutorinda kudondagurira ngaha. Yego, reka ko muri ivyo tuzobigaruka ku mugabo wose. Reka dutungereze igiterwa bita sezame. Igiterwa cyitwa sezame ndibaza ko atari abantu benshi basanzwe bakimenyereye. Ico giterwa mu gikoresha gute mu bijanye n'ingaburo, kimarira iki abantu? Igiterwa ca sezame kiri mu ngwi w'ibinyantete, ariko ibinyantete bisanzwe biterera mu mihanyo bita les céréales. Hama rero igiterwa ca sezame cyangwa se igifungwa ca sezame ni igifungwa benshi bise ngo ni kinyamavuta. Kinyamavuta kubera yuko kiratunze amavuta ku rugero rudasanzwe. Sezame rero ni igifungwa cy'igitangaza ciza, gifise ibyo gitunze muri ibyo bikomeye kandi bihambaye, hamwe abantu bovyihereza cyangwa se bogira akamenyero ko kuvyihereza byoshobora kubafasha ibintu bitari bike. Kuko sezame iratunze, duhereye ku bijanye n'ibyo bita nsanganyangaburo, iratunze nsanganyangaburo ku rwego rw'itangaza, na cane cane nsanganyangaburo zo mu mugwi wa B, nka B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatanu, B ya gatandatu, n'izindi nyinshi. Hama kandi sezame ikaba itunze n'ibyo twokwita proteine cyangwa se ndemamubiri. Tuvuze ndemamubiri ni ibintu bifasha kugira ngo umuntu ashobore kubaka umubiri wiwe, kuko nibyo biremari mu mubiri. Abarundi noneho baratwenye izina ryiza, iryo jambo ngo ndemamubiri umva riraremarema umubiri. Rero muri sezame itunze ndemamubiri ku rwego rushimishije cyane, rwiza cyane. Ego hama ndemamubiri zirafise ibyo zikora, zifasha nko ku gikuriro c'abana, zirafasha kandi itunganya neza ry'amahormone cyangwa se ry'inkabuzo ku bakenyezi canke ku bagabo, kugira ngo inkaburamubiri zabo ico bita amahormone ashobore kubakwa neza no gukura neza, kugira ngo mbere binabarinde za ngwara bita hypogonadisme. Ni ukuvuga rero proteine ziri muri sezame cyangwa se ico bita mu gifaransa ngo les acides aminés essentiels. Ni ukuvuga ngo ni ibintu by'indemamubiri mugabo umubiri udashobora kwihingurira, bisaba yuko umuntu abironka abikuye hanze, umubiri ukavyakira mugabo abikuye hanze. Ibyo rero birafise ibintu bikora byinshi cyane, kuko nk'iyo tuba turafasha nko ku bakenyezi baba barabuze nk'ivyara, mu ngaburo tubaha ibyo bintu bita sezame biba birimo, kubera hari igihe bagize icyo bita nka hypogonadisme. Hypogonadisme no kuvuga ngo ni igihe ibihimba byabo byirondoka bitaba byaragiye bikura neza, kubera yuko ndemamubiri zo mu rw'agaciro na cane cane nk'izo za sezame
n'izindi zitazarabonetse neza ku rugero rwiza. Byasho gutuma ari ibihimba byirondoka bidakura neza, nk'akarorero nk'udusabo twita ama ovaire ugasanga ntitwakuze neza. Iyo bidakuze neza turagira ikibazo cyo kuzoshobora guhingura cyangwa se gutanga cyo bita ama ovire, imbuto zizoza guhura n'imbuto z'umugabo igihe umukenyezi arangwe amabanga yabubatse n'ububakanye. Ico gihe rero umva kacagira ikibazo kubera yuko iyo nkuzeye tudusaba twiwe nituba dukuze. Ni nk'akarorero twofata nko kubakinyi nko kwakobwa bakiri bato bafite imyaka itebira iratuma tudusaba twawe dukura neza, umva yuko abameze nk'uwo muntu afise iyo ngona bita hypogonadisme. Ngo wewe umukenyezi cyangwa umukobwa wewe abagifise amahirwe yuko tuzokura. Ngo bora bitandukanye ku mukenyezi aba yaramaze kugira imyaka yegeye haruguru, iyo urumva yuko bitaba biza kumworohera yuko tuzobona dukura ku narijya ataba yaronse bizotuma dukura. Yego indemo bire zirahambaye n'ibindi twovuga rero zifasha byinshi tutundagura muri aka kanya. Mugabo zo muri sezame nazo zirakora icyo gikorwa cyane ku rugero rushimishije. Yego sezame bayihingura mu buryo bungana gute? Barayiteka, barayikaranga cyangwa bayifungura bimeze gute? Iyo bayitetse nimba bayiteka ifasha iki? Iyo bayikaranze nimba bayikaranze ifasha iki? Iyo bayifunguye uko nimba bayifunguye uko ifasha iki? Yego cyane. Eka mu nkundire imbere yuko tuvuga nyene sezame ifasha umuntu cyangwa se nyene bayiteka nyene bahingura, hariho ibyo twe twifuza kubanza gushikako kubera sezame ni igitebo gitangaje kuko benshi bagifata nk'ikintu gisanzwe. Ugiye mu isoko kabona ari udutete duto nkuko mutubona womenga n'utuntu tacho tumaze. Yego ariko ico sezame ikora n'igitangaza. Yego nk'akarorero twebwe aheze kudondagura ibyo sezame ifise igitunze yego murantunga. Yego cyane harimwo ibintu bita amavuta nayo ari muri sezame. Nicyo tubona ngo ni kinyamavuta bwa mbere yatunze amavuta nayo akora ibintu bikomeye cyane. Yego yubaka idutsi soza bwenge cyo bita amanere, gatuma amanere agira ubuzima bwiza cyo bita santé de nerf, gatuma amanere amera neza cyane. Hama mbere ayo mavuta cyangwa se binure biri muri sezame biruba ku bwonko gatuma mbere kagahimba bita hypophyse na hypothalamus bishobora gukora neza. Tugiye gatoya kuri agahimba bita hypophyse no kuvuga ngo niko kantu gasho gukontorora utundi duhimba dukora mu mubiri ico twita amagrande. Yego niko kadukontorora. Iyo rero ako gahimba bita hypophyse kadakora neza, urumva yuko n'utundi duhimba tujeje gukora ibikorwa bitandukanye ntiduhiza ngo dukore neza. Ayo mavuta ya sezame rero cyangwa se sezame iratunze ibyo bintu bita ntuzeye ibinure biraza kuba ku bwonko hamwe n'ayandi mu mubiri n'ayasanganyangaburo bita vitamine B nazo zifasha kuri ubwo bwonko cyane cyane kuri ako gahimba, gatuma ako gahimba gasha gukora neza mbere kagaca karonka n'ubushobozi bwo guhingura inkabura mubiri bita nka zitatu bita acetylcholine, dopamine, hamwe na norepinephrine. Ibyo rero ni ibintu novuga yuko ari nk'inkabura mubiri zifasha ku bagabo mu gutuma igikorwa cyo kurangura amabanga bubatse kigenda neza cyane. Yego iyo rero ubwo bwonko cyangwa se iyo hypophyse itari kirakora neza ishakira ikibazo, amavuta rero arabifasha cyane cyane ibyo binure bigize sezame hamwe na yanzera yansanga twavuga mu B. Hama rero aho duciye kuri make gusa kubijanye n'ibinure sezame ifise. Sezame kandi rafise ibindi bintu bita tocopherol. Tocopherol ni kuvuga ngo ni ibintu bikora nka vitamine E. Ivyo navyo bikora mu gufasha imitsi cyane, mu kurinda ko imitsi yononekara mbere bigatunganya n'imitsi. Hama kandi bikongera bigafasha no mu gikorwa cyo kurangura amabanga yabubatse. Arico gituma uzosanga abantu bafise ikibazo cyo kurangura amabanga yabubatse, no kuvuga abagabo bakwamye badakora neza, no kuvuga ngo batakirangura amabanga yabubatse neza. Ico gihe uzokumva kenshi bavuga ngo nibage sezame kenshi cyangwa usanga barabahanuye ngo barafata sezame ku rugero rudasanzwe. Yego ico gihe rero bakoresheje sezame ku rugero rwiza birabafasha muri ubwo buryo kubera yuko iyo nsanganyangaburo mu E bita vitamine E cyangwa se alpha tocopherol
iraza gufasha cyane mu guhingura cyose mu gufasha muri icyo gikorwa cyo kurangura amabanga yabubatse ingo zasambutse zigasubira zigasanasanwa zikamera neza kubera ko sezame yagize gute yahaserutse. Hama kandi sezame iratunze ibintu bita lignane. Les lignanes, ibyo bintu bita les lignanes biri muri sezame ibintu batari bamenyereye. Ibyo birafasha nko ku muntu afise ibinure bigumye cyangwa se cya kinure kibi bita cholesterol LDL, kinure kigumye cyangwa se icyo bita des personnes hypercholestérolemiques, ni ukuvuga ngo abantu afise ibinure byinshi mu maraso yabo. Ico gihe bya binure byiza biri muri sezame, benshi bazi yuko ibinure biri muri sezame bitera umubyibuho w'umurengera, bishobora gutuma ibinure byo kwiyongera bikaba byinshi, ariko siko bimeze. Ibinure biri muri sezame birafasha kuneutraliza cyangwa se kugabanya kuburizamwo ibinure bitari byiza bishobora kuba biri mu maraso yacu. Hagiye kwa muganga bakakubwira ngo ufite ibinure byinshi mu maraso. Ikinure rero cya sezame kiri muri sezame cyangwa se amavuta ava muri sezame arashobora kugabanya ibyo bintu bita hypercholestérolémie, ibyo binure byinshi byo mu maraso. Ibyo bintu bitari nyane rero biragera bigafasha kuri ya mitsi, bikongera bigafasha no kugabanya icyo gikorwa cyo kugira ni kuvuga ngo ibinure by'umurengera. Hama kandi si ico gusa, ni kuvuga yuko sezame itunze n'ibindi bintu bita les antioxydants. Tuvuze les antioxydants ni ibindi bintu biba biri mu gitegwa byo bifasha gukinga no guhangana n'imigira y'indwara, na cyane cyane kubyo twokwita les radicaux libres. Radicaux libres no kuvuga ngo ni ibintu bishobora kuba bibonetse umubiri wabihinguye bivanye n'ibyo umuntu yihereje, canke naho bikaba bije bibonetse bivuye hanze mu bintu umuntu aba yafunguye mu mavuta yakaranzwe, akagirwa amafiriti amavuta yakaranzwe gasha cyane kugeza mu mwotsi, canke naho ugasanga ni za nyama bokeje bagaturira zikazigira, canke bakaranze bakagira ifiriti zikazigira cyane. Yego muzobibona ico gihe birabyara uburozi bita radicaux libres n'ibindi bintu bitari bike byo konona amagara y'abantu. Yego rero ibyo bintu bita les lignanes bisanzwe bigwiriye cyane muri sezame birafasha guhangana niyo migira y'indwara, na cyane cyane ibyo bintu bita les antioxydants mu guhangana n'ibyo bintu bita radicaux libres umubiri wahinguye canke biba byazananye hanze. Ikindi naco nuko twamenya yuko mu bita radicaux libres ni ibintu bimeze nko bukoko bwabyawe n'umubiri cyangwa bwaturutse hanze no mishwara y'izuba buriho. Baje abantu usanga biyanika ku zuba, ugasanga izuba ryamubabuye, umuntu izuba ryamuturiye, izuba rya saa 5 saa 6 ntiyaryugamye. Icyo gihe abahinga berekana neza yuko ngo mu kirahure kimwe kimwemu cyangwa se kintuze abahinga bo bapimye bavuga yuko kwishura kwa kirimwo amamiliyoni n'amamiliyoni y'icyo bita radicaux libres, mbere ngo ashaka gutera indwara ya kanseri. Ego umva rero ko ayo antioxydants achaza kwangana n'ibyo. Hame kini naco nuko ibyo bintu bita alpha tocopherol cyangwa se vitamine E hamwe na antioxydants hamwe n'ibyo bintu bita lignane cyangwa se lignane biri muri sezame biza gufasha no guhangana mbere n'indwara zimwe z'amakanseri, na cyane cyane nk'amakanseri bita cancer de prostate ku bantu b'abagabo, canke amakanseri yo mu mabere ku badamu cyangwa se ku bakenyezi, n'ayandi makanseri ashobora kuza azananye ahatandukanye. Rero sezame rero ni igifungo cy'igitangaza gishobora gufasha umuntu. Hama kandi hariho n'ibindi bintu bita fibre végétale alimentaire bigwire cyane muri sezame. Ibyo nabyo kubera birimwo birashobora gufasha ku buzima bw'amara, bigatuma amara amererwa neza, bigatuma mbere birinda n'indwara zo kugumbiza. Kubera ibyo bintu bita fibre végétale alimentaire mu Kirundi nibyo bita utunyuzinyuzi turi mu bifungurwa dushobora gufasha gusohora ibintu bitashoboye kwinjira mu maraso, gutyo bigaca bisohoka bitarinze gutera ikibazo. Sezame rero ntigitangaza itunze ibintu byiza byinshi cyane byoshobora gufasha umuntu ku buryo umuntu abyihereje yoshobora kugira amagara meza, hama kandi bigatuma mbere n'ubuzima bwe butunganywa, kuko nk'akarore nko ku bantu bashaka kwigirira agapo kameze neza uko bagwiza, kubera yuko sezame itunze amavuta meza igatunga na sangaburo zitandukanye, bituma n'urukuba rusa neza bunyerera. Yego n'abantu bafite mbere n'indwara z'amaso
ego kuko irafasha mu kubaka cyangwa se gufasha ku bintu bita amanere, cyo bita nerf optique, biratuma amanere hajya usanga umuntu wumva ngo aratonekara ngaha cyangwa ugasanga afise za ndwara bita migraine cyangwa se hémicéphale, bijya bintu byo gusanga umuntu ameneka umutwe w'uruhande rumwe, benshi bita mu kirundi ngo ni umutwe w'agasate, ingwara z'agasate sinzi mu kirundi sinzi bamwe ko bavyita, ugasanga umuntu aramenetse umutwe w'uruhande rumwe. Ico gihe rero ndakoresha sezame birabifasha cyane kugabanya ivyo bintu, naho hariho nibindi umuntu ashaka kongera ko byofasha ivyo bintu. Ngo na sezame nayo nyene irabifasha cyane kubera twabwiye yuko ifasha ku cyo twita les santé des nerfs, ubuzima bw'amanere. Ni kuvuga ngo ayo mavuta ari muri sezame arubaka amanere. Ego hama rero mwari mwatubajije ikibazo kidasanzwe cyatubaza ati none sezame ishobora kuribwa gute, ni gute umuntu yoyihereza, mbega barayiteka canke se ni byihe bintu bindi umuntu ashobora guhingura muri sezame. Muri make rero sezame ingene umuntu ayihereza ashobora kuyihereza mu buryo butandukanye, ariko turasha kuvuga ubu bukuru ushobora kuyihereza sezame zikaranze, cyo bita sezame grillée, ukazihekenya. Ego byo birashoboka, aho urugero dukunda gutanga ku bantu baba bari barivura, urashobora gufata ibyiko 4 gatatu ku munsi, no kuvuga ngo ibiko 12. Ni gihe ubiko rondera sezame nk'umuti, uzifata nk'umuti. Babantu bafise ingorane kurangura amabanga yabubatse, babantu bafise ingorane y'ibinure by'umurengera, babantu bafise ingorane z'ibinure byagwiriranye mu maraso, babantu bafise ingorane z'amaso, babantu bafise ingorane zitandukanye abaganga bababwiye mugabo bifuza ko bokemura cyangwa se bokwivura bakoresheje sezame, bakoresha ibyiko 4 gatatu ku munsi, no kuvuga ngo ibiko 12 zikaranze. Hama kandi urashaka kwihiza sezame zimejeje zikazana imigera, cyo bita sezame germée. Naho nyene ni byiza kuko hoho berekana neza abahinga yuko sezame iyo zimejeje ibirimo byigwiza incuro zirenga 2 kubyo kuvuga ngo kusumba ibyo zari sanzwe zigize gute zitunze. Sezame rero ni gitangaza, zimejeje hoho zica zihindura izina zikitwa ikindi kintu. Ego aho urashaka kuzihereza naho nyene ibyiko 4 gatatu ku munsi, no kuvuga ngo ibiko 12 hoho zica zigira akamaro kitangaza, no kuri abantu bafite ingorane ya cancer n'ibindi bigwara bikomakomeye benshi bacaza kuresha zimejeje, n'abantu bafite mbere wanashaka n'ingwara y'isukari kuko zirafasha kugabanya n'isukari. Ego sukari cyo bita hyperglycemie. Ego sezame ni gitangaza. Hama ubundi buryo bugira gatatu, ushobora kwihereza sezame mu buryo bwa beurre, cyo bita beurre de sezame. Beurre de sezame nayo nyine irashoboka, irabaho. Urashaka gukoresha sezame mu kuyirunga, mu kusiga umukati. Abantu benshi murazi yuko bamenye gusiga ibintu bita ngo margarine, bagasiga ibintu ngo by'amakonfitire, bagasiga ibintu by'amabreba, ibintu batazimye byakozwe bidafise n'ikintu byo bifasha umubiri, ahubwo byo biza kugwiza bya binure by'umurengera na ca kinure kibi, ugasanga umuntu ibinure byagiye bipakangirana mu maraso yiwe n'imitsi yiwe, umuntu ariko aragenda ukamenga araboshe, ukamenga muboshe n'imigozi. Ico gihe rero ukoresheje iyo beurre de sezame ni nziza cyane, ahoho ica ifasha ibintu byiza byinshi cyane, kubera yo iba iri concentré. Ego iba yugaye, iba ikwiye gose. Aho naho nyene ni mu buryo bwiza, ushakoresha nk'utwiko 2 ugasiga mu mukate wawe, canke iyo beurre de sezame ugasuka ku ndya zawe zishushe uriko urihereza. Aho hose ibyiza byose bya sezame tubironka. Hama rero ubundi buryo nabwo hariho abashobora kwikoresha mu buryo bwa salade, ni kuvuga ngo sezame zimejeje zijya zitumye zikiri mbisi, basha kurenza ku gasalade kawe hejuru ukazihereza zimejeje zitarinze kumishwa. Hose birashoboka, numva bwose n'ubundi buryo bwo kwihezamo sezame. Hama ubundi buryo novuga ko ari n'ubwanyuma, mugabo hariho n'ubundi bwinshi bwo navuze ko sezame ishobora gufatwa mu buryo butandukanye kandi no guhingurwamo ibintu byinshi. Urashaka kwiheza mu buryo bw'amavuta, no kuvuga ngo n'amavuta yoyo abakanywe ya sezame agifise bya bintu twadondagura by'ama antioxidant, amavitamine n'ibindi bintu bitandukanye bipakangiranye muri sezame, aho ucubironka muri amavuta bigwiriye. Ikindi naco nuko kubera yuko amavuta abakoze mu buryo buri concentré, nukuvuga yuko agira kamaro gusumba bonashaka n'intete.
mu kuyihereza nayo ushobora gufata utwiko twe nka tubiri ugasuka ku salade, hari n'abayihereza mu buryo bwo kunywa, arafasha kuri za ndwara zifatira mu bihimba by'ihemero, cyo twokwita affection respiratoire, wanashaka nk'indwara mbere za hasima, ni meza cyane, arafasha ku mabronche cyangwa se mu duheha tujana impemu, aho zibisikanira icyo bita mu dufuko tw'ibihimba by'ihemero bita les alvéoles, niho icyo bita gaz carbonique hamwe na ntuze na oxygene zibisikanira. Sinorinda kuvuga ko birebire kuko atari byo twe turasigura. Ego mugabo irafasha rero muri cya turingoti dutwara impemu cyo bita les trachées, cyangwa se mu les alvéoles, utuma hamererwa neza, gatuma umuntu yoroherwa mu guhema, atarinda guhema cyane, arinda kurondera impema zirondeza. Ego arafasha cyane, korosha cyane. Ego n'amabronche bikagenda neza. Ego hama ikindi naco amavuta ashobora kumufasha, n'abana bakunda kugira za ndwara za bronchite, barashaka bakorera agasalade bakaza barasuka ko hejuru, hama bakaza barabaha bakihereza amavuta aca abafasha ibintu byiza cyane. Mbega none aha muri kino kigo cyanyu musaba ko abantu baza kubitura cyangwa bigenda gute, ko ibi bintu by'ingaburo mumenyereye, musaba ko abantu bobigira gute, boza bakabitura cyangwa ibyo bintu gute? Ego murakoze cyane. No kuvuga yuko ego abashaka kwitwitura baratwitura, n'ubu baraza, ariko kandi hariho n'abandi bataza, kuko ibiganiro tuba turiko turatanga, ibyo dutanga kumbonesha kure, dutanga ku maradiyo, dutanga mu buryo bwa WhatsApp, mu magroupe dufise arenga 10 nangahe, benshi baba bari kure, hari abari hanze mu bindi bihugu, za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Canada, mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika, muri Kenya, muri Tanzania, muri Congo, mu Rwanda n'ahandi. Benshi ntibaba bafise umwanya wo kuza aho dukorera. Rero iyo tuba turavuga kugira ngo n'abari kure bishobore kubafasha. Ari nacyo bituma mwagiye mwumva tugenda tuvuga n'ingene bashobora kubyihereza n'ingene bashobora kubikora, kuko hariho abadashobora kugirirwa amahirwe yo gushika aho dukorera. Ariko kandi kubagiriwe amahirwe yo gushika aho dukorera, abo boca baza aho dukorera kugira ngo tubagurire, kubera yuko ibi tuba tuvuze ari nk'imwe muri Tanganyika, mu byo tuba tuzi kuri icyo giterwa no mu bindi bintu wanashaka byagutse dushaka kuba turakora. Ego rero abashaka kutwitura abo twitura ni byiza, ariko kandi n'abatoronka akanya bashaka gufata izi nyigisho cyangwa bakadutelefona cyangwa bakatwandikira kuri WhatsApp. Ego abo bose turabakira, kuko twebwe tubifasha abantu bose tutavanguye, tutarinze no mbere no kwakana amafaranga, turafasha abantu batandukanye. Ikiza dukora mu yandi majambo, tuba twifuza ko abantu bagira amagara meza. Niyo ntumbero y'iki kigo cacu, twifuza yuko abantu bokuraho ibintu bibi kugira ngo bisubize byiza, na cyane cyane bigendere kubaka amagara yabo, kuko wanashaka na mission yacu yirishira hamwe cyangwa se y'ikigo cacu ni tujye twivura. Ego ufungura kandi uri kuragira gute, uri kurivura, anacho bituma mbona bise agakafitariya dietetique ngaha kugira ngo ibyo abantu bokenera twavuze twigishije bashobore kwironka byoroshe. Ubwo nashaka n'inzo sezame ku buryo abantu bozirondera binze kubagora, ziteguye neza, kubera yuko kenshi nagiye mvuga aka kantu barashaka kugenda bakarondera sezame, basanga sezame bihereje zishobora kubatera n'izindi ngaruka. Ego kakarorero muri sezame irashaka kubitunze ibindi bintu bita les hémagglutinides cyangwa se les enzymes diarrhéases, n'ibindi bintu bishobora kuba biri no mu bindi binyantete byo atari byiza, mugabo byo igihe ziteguye neza bishobora gupfa, nkuko bishobora kuba biri no mu bindi binyantete, muri soya, mu ngano, mu bigori n'ahandi. Ibyo bita les enzymes diarrhéases cyangwa se les facteurs antinutritifs birimo hose biragwiriye. Ni byiza rero ko sezame iba imejeje canke ikaranzwe kugira ngo ibyo bintu bita les facteurs antinutritifs cyangwa se antinutritionnels bishobore gupfa. Iyo kenshi utetse cyangwa se biciye ku muriro bigakarangwa cyangwa bikamezwa, ibyo bintu bica bipfa cyangwa se bikavamo, bigatuma umuntu ashobora kwifata sezame neza, kuko ibyo utabikuyemo bica bituma biza kuzibira na bya bindi bintu byiza wari kuronka muri sezame cyangwa se mu bindi bifungurwa
byiza rero ni byiza yuko sezame boyihereza ikaranze canke imejeje. Yego iyo rero biguriye handi hantu igituma twari ko tushaka tuzo abantu bo twitura nuko twebwe tuba twabiteguye neza tukazikaranga so kwiyemera turazitegura neza zikaba zikaranzwe neza cyane ku buryo atanamabuye abarimwe kuko kenshi ku kindi kintu kibi tutari twavuze iyo sezame uziriye kumvamo amabuye icambere uca wumva uzizinutswe wumva utosubira no kuzirya gute no kuzifungura. Ikindi gira kabiri zirimo amabuye murazi yuko abaganga babwira yuko ibintu kenshi mu dufungura birimo amabuye nk'imiceri n'ibindi bishobora gutuma agahimba bita appendix kagize urura rukuru kenshi karuzuba ugasanga umuntu agize icyo bita appendicite. Iyo rero kenshi kunda kugira ibintu birimo amabuye kenshi mbere hari igihe iyo complication yako kantu iyo ngwara bita appendicite uyimenya wagize ingorane ku buryo mbere no gupfa ushobora kugira gute no gupfa udapfuye naho kacu ugenda bakagenda kukubaga kugira ngo ako kantu bakabage ayo mabuye bayakuremo. Umva si byiza gupfa gutora sezame zo mwibarabara ahantu ubona bayerereza ngo nuko zigugwa make ngo babiteguye nabi. Reka ndabashimire kandi ndabasabe ni mu minsi za muze mu gitegurire ku bindi binyantete muzo bikindi kiganiro. Ego murakoze cyane ko mwatwizeye hama kandi nkuko natwe nukuvuga ngo intumbero yacu twitegura gufasha bene igihugu n'abandi bantu batandukanye kugira ngo bigirire amagara meza. Rero namwe ni mwatwitura kandi nukuri tuzobakirizayo tuzobakira kugira ngo dufashe abene igihugu n'abatandukanye bari mu bindi bihugu mbere no mu makungu. Murakoze mu bindi bihugu kumbure mu bashobora gutanga nk'inimero ya telefone bashobora kuzobahamagara bibaye ngombwa. Ego murakoze cyane. Ego hariho nimero dusanzwe dukoresha mbere dukoresha kuri WhatsApp nayo akaba ari akamenyetso guteranya 257 69 51 56 turasubiramo akamenyetso guteranya 257 69 51 54 56 kuri mobile hamwe no kuri WhatsApp niyo nyine dusanzwe dukoresha. Yego murakoze cyane nawe.